Imigwi y'amaraso y'abavyeyi bacu ishobora gutuma dupfira mu nda tutaravuka. Ushobora kuvuga ati ivyo vyovyo ni biki? Twese twarumvise facteur Rhésus. Benshi ndazi ko mu Burundi kenshi tudakunda kwipimisha iyo tugomba dukore ubukwe. Hari n'abavyeyi benshi badapimisha inda zabo kwa muganga uko bikwiye. Ngira ndabereke ko umugore abasoda b'umubiri w'umugore bashobora kwiyicira umwana wabo ari mu nda. Rero ni ibintu bitwa groupe sanguin E facteur Rhésus. Kenshi turipimisha imigwi yacu y'amaraso bakakubwira tufise groupe sanguin A, B canke groupe sanguin O, canke bakakubwira tufise groupe sanguin A Rhésus positive canke ufise groupe sanguin A Rhésus negative. Ngira ndabereke iyi couple nimba uyirimwo canke ari wo mugore ufise canke ari wo mugabo ufise, mumanze murabe uburyo bubiri bw'amaraso ngira ndababwira. Muri bwa buryo ya migwi y'amaraso yica abana babo. Nimba uri umukobwa ukaba ufise facteur Rhésus negative, umugabo wawe akaba ufise facteur Rhésus positive, umwana wanyu canke abana banyu bari mu kibazo, muzoguma muvyara abana bapfa. Ngira ndabereke uko ivyo bintu bimeze, ndetse ndabereke nuko mwovyikingira. Ushobora kuvuga ati ibintu vy'amafacteur Rhésus ni biki? Mu migwi y'amaraso yacu haba hariko akantu ka plus canke moins. Rero umugore yafise akantu ka moins, umugabo nawe akaba afise akantu ka plus. Ni ukuvuga bafise amahirwe mabi yo kuzovyara abana bapfa. Bitewe nuko umugore biza kugenda gute, reka ndabereke ingene bigenda canke ndabasigurire uko bimeze ivyo bintu. Umugore mu gihe afise iyo Rhésus negative, hakaza umwana afise Rhésus negative, urumva ko biba bihuye. Umugore avuga ati ibi bintu ni ivy'iwanje nta ngorane. Abasoda b'umubiri w'umugore niko baza kuvuga, kuko baza kuvuga ati nsanzwe ndi negative n'umwana ari mu nda ari negative, twese turi bamwe. Mu gihe umugore afise iyo Rhésus negative hagacaza umwana afise Rhésus positive, urumva ko ari ibintu binyuranye. Abasoda b'umubiri w'umugore mu gihe umwana avutse, amaraso y'umwana akavangana n'ay'umugore, canke mu gihe bariko bagira ico bitwa amniosynthèse, canke mu gihe hariko habaye fausse couche, ni ukuvuga amaraso y'umwana aravangana n'aya mama wiwe. Abasoda b'umubiri rero b'umuvyeyi baca bavuga ati kumbe mu mubiri wacu hari ikintu kitari icy'iwacu, hari ikintu kiri positive, natwe dusanzwe turi negative. Ni ukuvuga abasoda b'umubiri w'umumama baca bategura abasoda b'umubiri bavuga ati ico kintu nicagaruka tuzoce tucica. Rero umwana wa mbere araza kurokoka, ariko abandi bana bose bazokurikira bazoza ari positive bazoguma bapfa, kuko abasoda b'umubiri w'umugore bazoba biteguye bavuga ati ca kintu kiri positive nicagaruka tuzoce tucica. Nuko rero bizogenda mu mubiri w'umugore. Ni ukuvuga nihasi umwana agira kabiri, niyaza afise facteur Rhésus positive, abasoda b'umubiri w'umumama bazoca bavuga ati ca kintu kiragarutse, tugende tucice kituvire mu mubiri. Niko uzoca usanga abasoda b'umubiri w'umugore baje kwica umwana ari mu nda, kuko umugore afise Rhésus negative, avuga ati abasoda b'umubiri bavuga ati ico kintu kije kiri positive ntitukizi, si iciwacu. Ni ukuvuga abasoda b'umubiri baca bacica, umwana agaca apfira mu nda. Ivyo rero biba mu gihe umugore afise Rhésus negative, umugabo akaba afise Rhésus positive. Nico gituma imbere ko dukora ubukwe tumanze twipimisha imigwi y'amaraso, tumanze twipimisha ingwara zitandukira n'izitandukira. Umugabo yafise Rhésus negative n'umugore akaba afise Rhésus negative, ivyo bintu ntibiza kuba. Umugore afise negative, umugabo afise positive, niho ivyo bintu biba. Rero uvuga ati hokorwa iki? Ni ukuja kwa muganga, ivyo bintu babibonye bakabona ko umwana afise Rhésus positive, umugore nawe afise Rhésus negative, hariho umuti bamutera witwa Hofirac. Uwo muti uza gutuma abasoda b'umubiri w'umugore badashikira canke batabona ya Rhésus positive y'umwana.
nuko rero ntibigoye, nta mwana agifa kubera ivyo bintu, canke ntimuzoreke gukora ubukwe bwanyu ngo nuko mufise umugore afise negatif umugabo afise positif. Hari umuti kwa muganga batera umugore bigatuma abasida b'umubiri w'umugore badashobora kwica wa mwana ngo nuko afise rhesus positive. Ibi twanditse ngaha nibyo ko ndababwira, mu gihe umugore afise umumera afise rhesus negative, umugabo nawe afise rhesus positive, nibavyara umwana afise rhesus positive, uwo mwana azoba afise ingorane. Ariko mu gihe havutse umwana afise rhesus negative, uyu mwana azobaho. Ariko ibi ntibikiri ingorane, uyu mwana ntagifuye, kuko kwa muganga hari umuti bitwa Hofirac. Uyu muti utuma kwa muganga bamaze kubona ko umwana wafise rhesus positive, umugore nawe afise rhesus negative, baca bamutera uyu muti witwa Hofirac. Uyu muti utuma ivyo bintu bitaba, utuma abasuda b'umugore bataza kwica wa mwana. Imbere yuko dukora ubukwe twipimisha izi ngwara zandukira, twipimisha imigwi yacu y'amaraso, kugira ngo muganga azera adufashe ngene twokwigenza abana bacu ntibazohure n'ingorane. Hari ingwara nakoze z'ubunyamwema, ingwara zandukira n'izitandukira. Ivyo byose iyo wamaze gushika kwa muganga bakabigupima, muganga arakwereka ingene ukwiye kubaho neza, abana bawe bakazobaho neza, naho ufise izo ngorane mu mubiri wawe. Nimufise ikibazo ubaza ukibaze, ariko umanze usuzume neza ko wamaze gukora jeme ngaho munsi. Ufise umugabo canke umugore, gira ngaho kuri partage umurungikire ino video ari kuri WhatsApp canke ahandi hantu hose, nawe arabe bino vyigwa duhejeje kwiga, tuzosubira.